Bwana asifiwe. Mu gitabo cya Zakariya bavuga ngo igice cy'icenda umurongo w'17 havuga ngo ewe ukuntu ineza yiwe ari nyinshi n'ubwiza bwiwe ukuntu ari bwishi, ingano zizotera abasore itoto n'umutobe wa vino uzototaza abigeme. Ni jambo rikomeye cyane cyane tugerekeze ku bantu bakiri batoya. Je nk'umwigisha yigisha ugwaruka rukiri ruto kandi rukijijwe rufise n'amerekezo yo kugomba gusaza neza kuzotaha mw'ijuru. Bibiliya ibabwira ngo ineza y'Imana kuri abo bantu bariko baza kuri Yesu bakiri batoyi, bagifise imyaka mitoyi, bagifise abakiri imiyabaga. Abo bantu bafise amahigwe menshi imbere yabo, bafise amahigwe mu gihe bokuza inkingi yo kubaha, inkingi yo gukora, inkingi yo kugendanira Imana, n'inkingi yo kugomba kuzotaha mw'ijuru. Bakagira iyerekwa muri bo, bakazogwiza muri bo uburongozi bukorera abandi, bakazogwiza muri bo inkingi yo kubaha n'umuco mwiza. Bibiliya ibabwira ngo ineza y'Imana isanzwe ari nyinshi kandi n'ubwiza bw'Imana, la gloire de l'Éternel, busanzwe ari bwinshi. Ababugenderamwo, ababubamwo, abagendera muri yo neza. Ineza, abarundi bavuze ngo ineza yitugwa iyindi. Imana n'umwizigigwa, irazi ingene izoguhezagira, irazi ingene izobana nawe, irazi ingene izogukingira, irazi ingene Imana izogutotaza. Bibiliya ivuga ngo ivyo Uhoraho azogaburira abantu biwe. Ngaha bavugamwo ingano Uhoraho azogaburira abantu biwe zizototaza abasore, n'umutobe nk'ikinyobwa azoha abakiri bato babigeme. Bazotuma bambara batotazwa babinyoye kuri ubwo bintu. Ariko Bibiliya igaragaza ivuga ati abasore, ivuga ati mwabasore mwe ingano z'Uhoraho zizobatotaza, namwe mwabigeme umutobe w'Imana izobaha uzotuma mutotara mugira itoto muri mwebwe. Muyandi majambo, muri kazoza kanyu, mu buzima bwanyu, mu busaza bwanyu, Uhoraho azogenda ruganiza muri mwebwe amashimwe. Mugende mwamamaza muvuga ivy'Imana yabakoreye, ingene mwagendanye nayo, ingene yabahezagiye, ingene yabagwaniye intambara, ingene ivyo bibatera umunezero muravye ibihe bigoye mwaciyemwo, n'ingene Imana yagiye yentervana, ya Mana mwasenga, ya Mana mwaririra, ya Mana mwakorera, ingene yagiye ibatabara. Ineza yiwe ni nyinshi cyane, n'ubwiza bwiwe ni bwinshi cyane. Nivyo bavuga ngaha muri iki gitabo, bavuga ngo ewe ineza yiwe ukuntu ari nyinshi, n'ubwiza bwiwe ukuntu ari bwinshi, ingano ziwe zizototaza abasore zibatere itoto, n'umutobe wa vino utotahaze abigeme. N'amahigwe atangaje iyo umuntu amenye Imana, akamenyana nayo, akayizera, akayikorera, akayigendanira akiri mutoyi. Uyo muntu n'amahigwe ntangere. Bibiliya ivuga ngo atotara akiri muto, akagira ivyizigira akiri muto, akagira amashimwe akiri muto, akagira ibikorwa vyiza akiri muto, hama bigatuma mu busaza bwiwe, mu gihe Imana imuhaye akaryo keza ko gusaza, agasaza anezerewe, yuzuye amashimwe, yuzuye ubwiza bw'Imana, yaragendaniye umwami anezerewe. Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Mwebwe mwafashe ingingo yo gukurikira
Yesu mukiri batoya. Ndababwire umwami niyabazigama akabagirira neza, ndababwire muzosaza mwuzuye amashimwe, muzosaza mwarabonye vyinshi Yesu akora, muzosaza mushingira abandi nahe, mubabwira ngo ineza yiwe ukuntu ari nyinshi, ubwiza bwiwe ukuntu ari bwinshi, ingene ndamuzi uhoraho birandenga. Imana yo mwijuru ibahezagire, Imana yo mwijuru ibatotaze, Imana yo mwijuru ibakomeze, mugire umugisha amaja n'amaza. Que Dieu vous bénisse.